Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste NDAYISHIMIYE arababajwe n'ubusuma butagira izina bukorwa mu mashirahamwe ya leta. Aho ni nko mw'ishirahamwe Odeka rijejwe ivy'ikawa, ko rijejwe igiterwa c'ipampa n'ayandi atandukanye. Abakora mu gisata c'ikawa nta no kumaramara mwumva. Ntimushobora kuvyumva ko mumaramara. Imbere y'abene gihugu konka amaraso. Imiliyoni zirenga 40 ku mwaka mwibaza amadolari. Ntimwahimvya. Muzohaga ryari mugamaye n'abakoreshwa na shetani ntibahaga. Aco ntabarigubirwa n'amaso butukura. Je kuva kera twese tucaruka hariho n'abandosha imyaka ngaha bama batubwira yuko ikintu giteje imbere igihugu ari ikawa, ipampa n'icayi. Kuva mu 87 ubiravye habaye mission yo gusambura ivyo bintu biteza imbere Uburundi. Icayi ubunyene naho twaca tugenda mu bicayi nico kimwe ahubwo iyi equipe aha turavuze ku vy'ikawa tuca tuja mu cayi naco mu minsi yeze nagirishije inama ko jeruko hoho ubusuma ntibugira uko bwitwa narazivye amatwi iyumvire umwene gihugu wamugurira amahera 550 ikiro bagaca bagurisha muri Afri Textile ibihumbi 6,700 baravyumva enda muri sosomo imisigati urarondera umwimbye wagiye ukabura nta mwanya babifiti. Kuvyerekeye ishirahamwe Odeka Evariste NDAYISHIMIYE amenyesha ko agiye kwitwarira abarongozi baryo. Hagiye uzobesha ngo hariho Odeka nimbo mburakimazi ba mbere nibo ndyarya za mbere nibo banda yamutaye ba mbere ubunyene inspection générale de l'État ubunyene ikija ku kivi ibigire neza ro dossier hanyuma tujibere butungane mu nsinde cyane abatsinde ivyabona tuzobizana wa munyamugamba gwagurisha inka kugira ngo aburane inkoko ndemeye pour l'avenir du pays nzoriha nzani ivyabona vyo hanze tuburane jewe muganzoba nziko ntabaye Burundi ku myaka mirere na mirere. Mwomenya ko umuntu mbere kugabanya ubusuma bukorwa mu gisata c'ikawa atawuzosubira kuja mu ndongozi z'ishirahamwe Odeka adasanzwe ari umurimyi w'ikawa ni kuvuga ategerezwa kuba afise n'imiburiburi amahegitari 200 ateye mu ikawa kuva mu mwaka 2025.